amagara amahoro ndetse n'amafaranga nivyo twifuriza n'umwe wese mu bandanye kwikena ibiganiro cyo kumunesha kure yacu ariko kandi inanya ya Look Media twikaze mu kiganiro cy'inkino ca Look Sports cyo kuno munsi igenekezo rya 16 ruhuma umwaka wa 2026 ni ikiganiro cy'inkino ca Look Sports tuza kuba tubaganira amakuru amwe nari ariko aravugwa muri weekend mu bijanye n'inkino muri rusangi ni Boris Ingabire Jules muri studio za Look Media ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Ale Loris Ndongozi niwe tugiye kwa dufashanya kwashikiriza amakuru y'inkino yo kuri no munsi Loris Ndongozi ndakumvisha nanga kwamkije umeze neza oya ndashima ko bikuze weekend agenze neza yego unako ari na weekend yari mu by'urukundo yari special katwa kutunda kuvuga ngo ni weekend ya muri mu nkino mugabo si weekend mu nkino si weekend cyane cyane inkino zaro no kufaza rimwe ariko mugabo no fatira mu nkino oya neza ko cyari kidomina cyane ari urukundo ku munsi wa gatandatu naza ko byaca bibandanye na weekend yose ariko muri rusange wanashima n'abantu byabandanije gushika kwa mbere gushika ku musambi bakijyo na rouge ya kandi mu nivyo kubera ku munsi wa gatandatu tunagenda na utumemsi ati haguye imvura ibitari bwegere umunsi wa gatandatu ashika umurango wose imvura bugesera avuga ati bamwe mwari mwateguye ibintu ngiyimana y'abaseribateri iratwibuza turabaho iyi mvura mujyane je ku munsi wa Mungu nari nzindutse ngiye gusenga nsanga mu mifurege harimo amashugwe y'amashugwe amwe yazibira bati nuva aya mashugwe ashaka kuyavuye ahantu kure cyane mugagashika akazana n'ivu aje kuraba abantu bibereye epfo batigeze bahimbaza Sevalana so nibaza ko wayigejeje neza na bintu byo kuregreta November muri November yaza ko nta makumbi azwari ibintu twa mwa biharuye gati tuzaye ko tuwa gati mwibuke no musi pampers amaheri gugwa muri November France cyo image muri November neza imeze ngaho agatima gace bati gucigarukana conscience kavuga ati yana sinshobora kurenza twize nuko namwe bimwari muri kwa dukurikirana mwaje kwa mugira weekend imeze neza n'abakunzi bayo cange n'imiryango yanyu muri rusangi ariko kandi abatari bafise nabo itiga sikumenje kabisa aho bavuga ngo aho byiri wese ho birara mugana muryoshe cyane muri Sevalana ucumenga hari abantu tuzoba twatse umuntu yaresa kwaje ubavungu ikiatu cyose kirafise mugenzi wacu urumva rero duciye dukoresha uwo mugani ngo byiri wese birara bivuga ko hari umuntu wabivye kiratu kandi kikatu niko ari kwawe niko ari cyawe umva muga ibihe birahinduka naho mu busanzwe ni ntawo kwihebura gati no musi ntibikunze kuba nko tuhimbaza nimba ataravuze muri weekend voilà ashaka kumuro muga bidafisigura ko azacaronka Loris cange wa Beli oya azoronka uyu wera kumbura ahantu abafundike rero tubipfurize kumererwa neza mu mwanya no mu byanyu rero abo bitamiriwe neza tubipfurize nabo navuga ko kugaruka mu bihe byabo byiza bwa ngo tuze kuba tugira intango nziza y'indwi ubona ko turi neza hagati mu kwezi turamaze kurenza iminsi igera kuri 15 turacyasigaje indi si iminsi 15 kubera yuko uku kwezi ntigohetwa na itariki 30 cyangwa 31 nuko amakuru yacu rero turaza ko atababwira ariko avugwa muri Primus League nako Primus League hari inkino zigera kuri 8 muri izo nkino 8 inkino zitanu zose zaje kuba zingana muri izo zitanu zine zose zagize ubusa ku munyamatari zitazu zaje kuba zigira ubusa ku wundi nako umugwa Aigle Noir waje kuhagarika avuga ati stop mugana ubundi ntahagaritswe cyane kuba babagize banganije Flambeau du Centre wanako Manchester United yarabakurikiranye habisa umuntu w'umushatsi atimosha amaze gushika muri Flambeau du Centre baje kubatsindwa n'ubwo Interstars ariko Flambeau du Centre ndetse baruka kuzana umumenyeze mushasha mugano niko ngabo tata kuko nayo yaratanguye neza turaza kwishika ko nuko ariko kandi turaza no kwaduca muri basketball ngo muri turiko turavuga inkino za Road to ABA ona ko twavuga ngo ni inkino zo muri Ligue B haje kuba haza ibihuha haza novuga amakuru bavuga ati none eske tuzoza kwa tubona remesha remesha nkuru na remesha ntoyi zose ziriko zirakina ABL ibyo bintu neza ko twabivuze ko
juste ebana road trip gatangura mugabo turavuga ati ibita turaba hasi turihorera turabana dushikiriza amakuru nyine nkuko bisanzwe ariko uno musi aho bigeze ubona ko imigwi nka Remesha ndetse n'umugwa wa Rezipo baje kuba bavuga ngo amategeko ntiyemerera ino imigwi ibiri yuko igira navuga gute ababosi bose bafise nk'imigwi ibiri umwe ukaba witwa A undi B ko yose ikina shampiyona imwe kandi naza ko tutaje ko tuvuga ko kera tuvuga tuti FC Barcelona ifise la match imeze neza iri kirakina B mu mwaka umwe wonyene uyamaze kuduga ni impari nyinshi ni impari ubona yuko hariho bavuga ngo n'uburi ku munwa burakoroka cyane ubu hari abantu bamaze kubona ukuntu bazokina ABL mugabo byaje kwa byanka tutaza kuba tubica hirya n'ino rero n'andi makuru atandukanye twaje ko twategurira nyazo ko mu kanya tuza n'idonido ry'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami ryo ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo guhavushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB kundu igira ya 21 ya Primus League Burundi nako hari kaba inkino 8 nk'ibisanzwe ariko kabisa sinziga ngo bose bavuganye uno musi ni kunganya kabisa kunganya naza ko ibigotsi haje kwatsinda imigutsa twiteze yuko Interstars yoza kuba itsinda umugwa Flambeau du Centre mugani bo bari babakiriye kandi babatsinze neza cyane kabisa cyoroshe yango naje ratandere kuri Aigle Noir kiranganya n'umugwa Rukinzo Football Club Rukinzo buriya numwe mu migwi iba yihoreye gato no ita nka Brighton mu gihugu cy'Ubwongereza uno musi twonayita na Aston Villa mu gihugu cy'Ubwongereza nako ni mu mayikipe atigeragira ubwoba bwa ekipe kanaka ngo niko yikomeye kandi anako imisi yose ifise generation nziza ivuga ati iyi turashaka kwikingira nta mugoza ushaka kuza kudutera ubwoba kandi anako yaje no kuba inasohoka igihugu giye guserukira Burundi nimwe mu ekipe muri kuri president canke Primus League Burundi yamiringa hafi no munsi yaje kuba stopa umugwa Aigle Noir bonaza ko ni Rukinzo mu Burundi naza ko no mu migwi dufate itatu ingahe bafise abamenyereza beza naza ko no Mibura Bakari nimwe mu bamenyereza beza cyane muri Primus League kandi kunguko bana ko ntibamuhindura uko bukeye bamuhindura naza ko amazi igihe kitari gito muri Primus League nimwe mu bamenyereza novuga ngo ku kintu ariko kintu bavuze ko usanga base generation zitandukanye zigenda ziraza numwe mu bamenyereza nuvuga ngo ikintu cyo ku develop abana bakiri bato numwe mu bamenyereza ari top kandi numwe mu bamenyereza akunda no guha umwanya abakinyi bakiri bato nico gituma naza ko Rukinzo niga kuzo kumva ngo yaguze umustar hano muri Primus League benshi nabakinyi bakura mu academy bakinyi baduza bakwiye muri deuxième division mugabashitse ukabona ko uno Mibura Bakari aramushira kuri niveau nziza cyane ni imwe mu makrebe navuga ngo uno munsi hano mu Burundi uvuze neza twifata ko ni Aston Villa muri English Premier League ni equipe uzosanga iri ngaho se equipe uzosanga iri kiragira battle zo gukoroka iri kwagwana na za garage n'izindi ni equipe niyaza ko haize imyaka ibiri sinzi ko ari ibiri igiye muri CAF Confederations Cup ubona ko ni equipe imaze kugira ibintu shikako rero uno munsi kuba yaje kuba ihagarika Aigle Noir niyaza ko nta kintu cy'igitangaro kirimo Aigle Noir guhagarikwa n'umugwa Muzinga sinibuka ko match baheruka guhagarikwa bari banganije n'umugwa Muzinga uno munsi match 20 kuri Aigle Noir nta defeat nimwe baraza ko bagira ni amantu nze gusama ama match nile naza ko ari 2 cyangwa 3 uno munsi naza ko Rukinzo sekibe tuzoza guharura muri imyaka ngo ije kugwanira no Primus League ije kugwanira mugabo ashaka kuyiharura mu ino igwanira no Coupe du Président ko Coupe du Président biragoye kumenya ngo uri mu favori nivyo Aigle Noir yatangwa ari favori mugabo birashaka guhinduka mu nzira mu kanya gato yaraza ko ni Aigle Noir yaje kubera inagira na deni za kuko imigwi inyuma yose bariko barangana yose umwe waranganije undi wasimba urumva ko
nta kintu catari kije kuba kiba kuri Aigle Noir umva iyi ni match twavuga ko Rukinzo nta bitangaza byo ko barashobora guhagarika Aigle Noir nibaza ko kuri match atari batakiniye Makamba Aigle Noir asanga bigoye mugabo bakiniye ukindi kibuga nibaza ko ushobora ku expectinga yuko Rukinzo ni imwe mu maclub ari capable yo guhagarika umugwi Aigle Noir tuvuye ko Aigle Noir nta gasorobo kaciyemo nta kintu catari nibaza ko nta gasorobo kaciye kubera bon mu Burundi biragoye ko equipe yashina match 12 zitsinda zose 10 girani match nire nibaza ko nta kintu kinini kije kuba gihinduka twaje kubivuga nta na kimwe kiza guhinduka no mu mutwe kuko abari nyuma wabo nabo nyene ntaco bashoboye kugira ngo begere imbere no musi muri izi gatsinda Ngozi City yari kwegera imbere amanota agera kuri nka 8 no musanza ko ari nyuma amanota agera nko kuri 11 nimba ntihenze bari baracafise urukino bazokina ku munsi imbere w'Imana uzana Aigle Noir mu ntara ya Makamba baravuga ati no musi ko Aigle Noir nganije natwe ko dutsinze reka tugere tubatsindire Makamba ubwo tuzoba travaya mu mutwe tubereke ko biracakunda ko dushaka gukuramo ano manota mbwo no munsi naza ko nta impact nimwe ino match nibiza kugera kuri Aigle Noir nuko waje kubivuga umugwi wa Flambeau du Centre waje kuba utsindwa n'umugwi wa Interstars mu gihe bari babakiriye Interstars nta muntu yari yiteze ko aza kuba itsinda ino Flambeau du Centre muga umuntu aragaruka kiyumvira ni Interstars tu rero wakubona haba impinduka nyinshi zitandukanye mbere wanashima no guhera mu burongozi kumwe no byita gute kwisoko barazanye witwa Cedric Amis mu makinyi no vuga bihangange hano mu Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ariko kandi twaje no kwa tubona hari bumwe mu buryo bwaje kuba bwemererwa mu gwa Interstars ino ni furu ya mbere twatuje kuba tubona nizo mpinduka zaje kuba ziba mu gutsinda mu gwa Flambeau du Centre 3-1 bazi ko avuga ko batsinda Flambeau baje gutsinda Bumamuru yego batsinze Bumamuru bekurikizana Flambeau du Centre umugwi wa kabiri no mu gwa gatatu ino Interstars muri phase retour mu nkino zitandatu bamaze gukina bamaze gutsindwa urukino rumwe rwonyene nabwo nyene barutsinzwe nande barutsinzwe na Aigle Noir barutsindiwe barutsindiwe Makamba umva ko ivyo ni ibintu bifite logique byumvikana isindo bibiri kuri kimwe nibaza ko Interstars imeze neza cyane muri phase retour bamaze gukina inkino zigera kuri zitandatu batsinzwe rimwe na Aigle Noir banganije match nyinshi banganije match 3 banganije na Vitaro banganya na Flambeau banganya na Ngozi City sindiko na Vision FC izo ni match muri retour banganije na Vision banganya na Vitaro banganya na Ngozi City batsinze imigwi ibiri batsinze umugwi wa Flambeau du Centre batsinze umugwi wa Bumamuru batsinzwe na Aigle Noir nibaza ko afise parcours uri parfait muri phase retour birerekana ko hari etape bavuye ko n'indi etape yo barajako no musi bashaka kuvuga ko arrivé witwa Cedric Amis ni kimwe cya nibaza ko abantu bose baravuga ati ijya transfer tekizogira impact kuri equipe abo no musi amaze gukina match 3 amaze gutsinda ibisindo bitatu nyene match zose yakinya yatsinze kuri Flambeau du Centre yatsinze kuri Bumamuru yatsinze kuri Ngozi City mbona yaza ko ni Cedric Amis ariko arazana n'amafu ya Cedric Amis nkuko yavuze no mu burongozi hari ibintu bimwe byaje kuba bihinduka byerekana ko Interstars ni equipe uno musi yiyubure muri phase retour twashaka ku expectinga ibintu bimeze neza twashaka ku prevoir saison nziza cyane mu mwaka uza ku mugwa wa Interstars babitango ni watoto wa mjini uretse ko tuza kwa turiko turayibona nkitegura saison iza muri no saison nta kishasha dushaka kwitega muri no saison naza ko muri phase Interstars warayora muri ya miguri kuragwana kugira ngo ntizokoroke ya mugabo no muri strategy no phase retour koragira wana ko iyo kategori imigwanira gukoroka bariko barayivamo no musaza ko place yabo kandi haro ni ikombe cy'umukuru w'ukiri imbere naza ko nanye ntiwobaharura cyane ko ari favori cyangwa bagize hari imigwi yateguye imbere yabo ine cyangwa ishika kuri 4 cyangwa 5 naza ko igisubya Interstars no muzi mugabo je kintu mbona ko mbona novuga ko barategura saison iza ni message ariko baratanga kuri saison iza kandi nako nibaza ko numwe mu bisaba abakunzi benshi no mu gisagara ca Bujumbura bashaka kuvuga ati bon turabona equipe ngindi iri kureza phase retour reka tuze tuyishigikire cyane mu mwaka uza w'inkino tukabona Interstars yagiye ku rundi rugero Flambeau du Centre y'urabona yuko no musi na coach wabo no yahoza amezi mu gwa Vision ana yuko uno musi muri phase retour ibintu ntibyifashe neza uretse yuko kubwanje uno musi ukwiye amahirwe yo kuza kugwana na Aigle Noir menga biriko biragabanuka ahubwo irashobora kwirotuva na Big 4 irikira yu mu gihe byobona nyuma Flambeau du Centre biriko biranuva ngo biriko birayigo nuko uno Sao Paris yaratanguye neza atsinda match 3 zikurikirana ubwa nazo nyene yariko azitsinda ku gitsindo kimwe ku busa
mba yari 1-0 mba ko utsinze kimwe ku busume ngo watsinze utamerita victoire utagira uno musaje kwanshana match zibiri defeat zibiri ku mugwa Vitaro ndetse no ku mugwa wa Interstars urukino w'Igitega rundi rukino n'andi Bujumbura nibaza ko uno musi aho bigeze Flambeau du Centre turashaka kuyikura mu bantu bakora kwa nyakine kombe kuba rege no simbona ko hari umundi muntu uno musi isumbi ya kabiri amata 11 hasigaye inkino zigera kuri 10 kuri 9 hasigaye inkino 9 zonyine inkino 9 gusa biragoye ko rege no ishobora gutakaza amata 11 iyindi migwi ikaronka amata 11 kugira ngo ize gudevansa rege no nibaza ko ibyo kugwanira igikombe uno musi biragoye ahubwo ishobora kuvuze muri top 4 bibandanije uku nibaza ko turashaka kubona sose muri big 4 hari imigwi kwiraza inyuma hariho Musonga zana ko ni equipe imeze neza ubu hari n'indi migwi Vitaro n'izindi nibaza ko ni Flambeau du Centre bahari byo gukosora byinshi bo ni ngoma equipe no ngo yagize amarokritement menshi muri phase retour ni ngoma equipe yagize amarokritement menshi muri phase retour nibaza ko abakinyi bacha afite utuntu two kutaramenyana neza n'ibiki ivyo rero bashobora kuza ku impact equipe bashobora kuza ku impact equipe mu kocha mushasha abakinyi benshi bashasha gutegura iminsi mike ya phase retour hari gihe bavuye mu bihugu bitandukanye kuko benshi nabonye ni n'aba étranger Flambeau du Centre yazanye aba étranger benshi rero sinobwa ngo izova muri big 4 ariko bibandanije uku turashobora kubona yavuye muri big 4 noko ku rundi ruhande umugwa Bumamuru nawo wari kuranganya ubona yuko ni ibintu byo kunganya kabisa umenga bari bavuganye bose Bumamuru nayo tuyifate gute yaheruka gutsindwa n'umugwa wa Interstars uno musi raje kandi iranganije numva ngo irikatakaza amanota kwa hato na hato ubona yuko by'ukuri Flambeau du Centre na Bumamuru nuko uko yari imeze muri phase are na phase retour biratandukanye nuko ni ububafu ni buryo kabisa nta naho bihuriye nayo twitege iki kuri no Bumamuru nyene ni même chose na Flambeau du Centre même chose na Flambeau kuko Bumamuru baza kwisumvya inota rimwe Flambeau du Centre ni rimwe canke abiri sinzi ko ari rimwe canke abiri mugabo urabona ko nayo nyene ivyigikombe sinazo ko biri turabe uno musasha kuzikahiduza amanota mu ntara y'Amakamba ku musi w'Imana baza bari mu ntara y'Amakamba biragoye cyane ni equipe ikomeye mugabo ege no bisanze Makamba nibaza ko nantu hambere hagoye gukura amanota 3 no munsi hamwe yoza ikareduza no manota basi ikagira victoire imbere y'ege no hazo basiga amanota agera kuri 8 kuko no musinaza ko difference amanota agera kuri 11 55 kuri ege no 80 kuri Bumamuru 11 no Bumamuru yotsindi Makamba hazo basiga amanota agera kuri 8 ayo 8 hazo basiga inkino 8 nyene icizere kizuba kiriho kuri Bumamuru kizuba kikiriho mugabo gitoya cyane rero naza ko Aigle Noir ifise match ya dimanche naza ko zoba ari match yo gushaka ko sinyatira ati nous champion turaje ku defendre titre yacu officiel kwera Bumamuru izo bisumbizwa amata 18 Flambeau du Centre izo bakiri kuri 12 ndibaza nta ntuze nta kintu kimwe kizo gisigaye Aigle Noir Bumamuru irasi icizere gitoya hamwe yo zigatsinda Aigle Noir ico cizere kizoguma kiyari mugabo naho nyene gito cyane gishoboka no twihuta cyane umugwa Vitaro nawo wari kuranganya n'umugwa Muzinga ni migwi nova ko inazinanye cyane buriya turavye muri kahise Muzinga na Vitaro ni imwe mu migwi yaje kuba ihura kenshi inamenyeranye cyane uretse yuko uno musi abakinyi ba Muzinga n'abakinyi ba Vitaro batazinanye cyane sino imigwi ubwa muri kahise irazinanye bariko baranganya ni Vitaro na yuko nayo ne yariko irasa n'irikira vyuka muri phase retour kuba stop na Muzinga ni kahise kaje kwa kisubirize canke bona ko Vitaro kandi bari baje no kuba banonsa witwa Seydon Ntibazonkiza mugabo aparama ngo ni nk'umukoci no musi nk'umukinyi bona ko yaragize imvune bakora karo match amikare bakinye bya KCB mu Kamenge kuri Centre Jeune yari yagize imvune baza ko ataraba heta byineza mugabo bamuzanye nk'umukinyi ubwo no musara afasha aracari ko arafasha nyinze urabona ko Kamema ari pressure ku match ya Vitaro ubwo no musineza ko kungana Muzinga ntitwo uno musi bafite umukoci mushasha kuvaza nibaza ko amaze gusimbuka nka rimwe sinzi ko amaze kugira defetive izindi match yagize defetive mu ntara y'Amakamba baratsinze na Aigle Noir mugabo izindi match anganya match nyinshi zimwe aratsinda mugabo anganya match nyinshi nibaza ko kandi Muzinga twibuke Muzinga niyo equipe ya mbere yatangiye guhagarika Aigle Noir ku kintu cyo kunganya niyo equipe ya mbere yarahagaritse na Flambeau du Centre nibaza ko
Muzinga nimwe mu makipe twabonye yuko nayo ntitinya amakipe akomeye. Muzinga nanone ubu bije kwanka muri phase retour. Muzinga tugeranije twavuze ngo Karazi yuko yari kiragwana na Big Four. Na Big Four twari twavuze ngo Rukinzo ngo ni Aston Villa yo mu Bwongereza. Uno musi Muzinga seziri kuragira. Nico kimwe n'umugwa Sunderland. Sunderland muri phase ya English Premier League yagere equipe iri hariya muri top 4. Ni karige yama iri imbere ya Man City, iri imbere ya Liverpool. Mugabo phase retour byanasi kwirasoba kuroka. Nico kimwe n'uvuga ngo ya Muzinga. Mugabo kopye kabisa. Uno musi kuba waje guhagarika umugwa Vitaro nibaza ko nta bitangaro. Nta bitangaro. Umugwi naho twovaho gatoyi ni umugwa Musongati. Musongati nayo nabona yuko Kamemiri iraduza ku niveau no musi nani kiratsinda. Ni imwe mu makipe yari kiratsinda isa no ko yari kiratsinda muri ino ndwi. Musongati nayo ubona gute muri Primus League? Musongati neza ko bafite target yo kugwana muri no top 4. Kandi Musongati ni imwe mu makipe je nshobora kugira umufavori mbere gusumba na Grenoble muri Coupe du Président. Twibuka ko umwaka weze basinzwe muri finale. Basinzwe n'umugwa wa Flambeau du Centre. Uno musi naza ko barafise ni equipe no ngo yatakaje abakinyi benshi. Si equipe no ngo yagize amanafor menshi baza basubira bari bahari. Mugabo nako ni equipe yagumye presque kwa kundi nyene. Umukoci wawo ndi equipe yayindi. Uno musi naza ko target bafise muri Musongati. Bon ntabwo ndayizi neza ariko urashobora kuvuga ati igikombe ca Primus League ntaco kwarondera. Big Four ugweza muri Big Four nta gashimwe urongo waje muri Big Four hano mu Burundi. Nuvuga ngo ikintu bariko baragwanira kandi naza ko nshobora kubagira abafavori no Coupe du Président. Musongati imwe mu makipe ari akomeye gose muri kino gihe urako nka phase retour wowe ni equipe iri kwirigenza neza gose cyane. Naza ko ni Musongati twoyitega cyane muri Coupe du Président. Nuko rero izindi nkino zako ziraba ni mugwa Vision Football Club ariko atsinda navuga ibitsindo bigera kuri 2 kusa umugwa Bundi Sport Dynamic. Vitaro igitsindo kimwe kindi n'umugwa Muzinga Football Club. Rukinzo ubusa kubone n'umugwa Aigle Noir. Ngozi City ubusa kubone n'umugwa Bumamuru Football Club. Message Ngozi ubusa kubone n'umugwa Garage Express. Musongati ibitsindo bigera kuri 3 kubusa atsinda n'umugwa BG Green. Interstars ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe n'umugwa Flambeau du Centre nayo Olympique Star inganya ubusa kubone n'umugwa Kayanza United. Ewa ni nuje kumenya kabisa ibyo ko barakora ko muri ino weekend. Umugwi wa mbere ni umugwa Aigle Noir nayo ko niwo uza kuyisonga muri classement ya Primus League ugakurikirwa n'umugwa Flambeau du Centre. Umugwa Aigle Noir afite amanota agera kuri 58, Flambeau du Centre 48, umugwa Bumamuru Football Club amanota agera kuri 42. Musongati tuba turavuga no munsi ifite amanota agera kuri 39. Izo niyo mibiri muri Big Four. Ariko hari umudasabwa amanota 10 hagati ya 10. Mugabo kuri Bumamuru ni difference amanota agera kuri 10 na 54 count 12. Umva ko kuri Bumamuru sinaza ko Aigle barakina match retour na Flambeau du Centre. Oya. Ntibarakina. Oya. Uvuga ngo Aigle Noir hamwe yozi gatakaza match ya dimanche kuri Bumamuru. Igatakaza kuri Flambeau du Centre. Umva zoba zikwego natagira ko ata. Mugabo nyene cyane gose. Gusa turavye techniquement parla birashoboka. Cyane birashoboka. Rukinzo rero tuba turavuga nayo ifise amanota agera kuri 33 nayo ko nayo igwanye cyane irashobora gushikira Big Four. Muzinga 33 nyene nayo irashobora kuronka Big Four. Umugwa Vitaro nayo irashobora kuronka Big Four ko no musi 31. Ahubwo ubigwe cyane ko uronka Big Four umugwa Interstars. Uno musi nivyo wavuye muri zone ko uje mufise amanota 18. Nuvuga yuko ngo uronka Big Four biragoye cyane. Mugabo nayo ko kame umugwa Vitaro urashobora kugwanya cyane urashobora kuronka Big Four ko ufise 30 umuguri muri Big Four 39. Hakaba ari izo nkino zigera kuri no musi kuri 29 nkino zigera kuri 10. Kame biracashoboka. Nico kimwe n'umugwa Vision Football Club. Nuko ayo niyo makuru y'Club Rwanda mvuga muri Primus League mu kundugira ya 21 muri Primus League canke inkino zigera kuri zitandatu muri phase retour. Neza ko twoca gato muri basketball naho tukaraba uko ibintu byifashe. Ni road to ABL twaje kwa tubivuga ko ubona ko hariko araba inkino zaje kwa zisuzirwa mbere mu ntara ya Gitega. Umugwa Remesha BBC ariwo uje kuba utahukana navuga ikibanza ca mbere mu gihe ikibanza ca kabiri cyarimo umugwa wa Lezipo BBC. Byo bitekanijwe yuko hacaba inkino hagati y'umugwa Aigle Noir ndetse no mu migwi yahoze muri Kerne Aigle Noir na Kerne mu migwi yahoze muri VBL mu mwaka wese yabaye ibiri yanyuma. So ariko
nuvuga ngo hariho possibility yuko Remesha ishobora gutsinda ikabandanya, hari na possibility yuko umugwa wa Rezipo nawe ushobora gutsinda ukabandanya ukaduga mu gice ca mbere. Mugabe iyo mibi Remesha isanzwe ifise umugwi mukuru wa Remesha BBC usanzwe uhari unakomeye. Rezipo uko nyene usanzwe ufise umugwari ufise imigwi muri VBL no muri ABL muri ino season. Nuvuga ngo hariho possibility yuko dushobora kubona Remesha zibiri canke Rezipo zibiri. Rero haja kubasohoka urwandiko ruvuga yuko amategeko ya FIBA mu mategeko mbere wanashima sport muri rusange nta equipe ishobora kugira imigwi ibiri muri championnat imwe ngo zizakuba zikina championnat imwe, ariko utubazo tuzakuba tuba twinshi. Ngira ngo mu basanzwe bakurikirana imbuga za Rook Media baje kwabona article ivuga kuri kutubazo umuntu ashobora kwiyumvira na ryari urwandiko rwaje kwa rusohoka, na ryari haje ko hakinwa izo nkino n'ukuntu zaje kwa zisozerwa. Mumwe ati eske ino ntiyo bari shame ikomeye cyane kuri FIBA? Bonaza ko ni ikintu ruvuga gigira setback kibasubiza inyuma cyane mu bintu bijyanye na organisation ama competition. Bonaza ko ni ibinyi twone rero ABL mugabo tkuvuga ko byatanguye kera kuko ibi byose byavuye muri Champions League B yabaye irahera. Kuko bavuga ko equipe zine za mbere muri Ligue B nizo zace zigenda kugira ma Road to ABL zahakinye equipe zigera kuri 12. Harimo equipe zine zo ngahe Bujumbura, ni bakora harimo Dinamo, harimo Remesha, Rezipo n'Igitega, harimo Dinamo, harimo Runani na Remesha na Ball Hunters yo y'Igihanga. Ko zari equipe zine nizo zabaye za mbere muri Ligue B yo ngahe Bujumbura, muri association ngahe Bujumbura. Kuko bavuga ngo zavuye muri Ligue B zigenda. Ngo Ligue B gitegurwa byari bizwi ko hazova mu equipe zine zizokina Road to ABL. Izo zikina Road to ABL zibiri za mbere zizokina barrage, zitsinze muri barrage ziduge muri Amstel Basketball League iri nyene championnat muri Premier Division. Tuvuge Premier Division. Ivyo byose byari ni ibintu byateguwe kuva kera, ni ibintu bimaze igihe equipe zakinye Ligue B zakinye igihe kinini, kuko nibuka ko zatanguye muri Grand Vacances irahera zitarahera ziza kubandanya muri vacances ya Noel irahera, ziza finale zaje kuba zira mu kwezi kwa mbere, amashuri yamaze gutangura ibinini. Yarana ko ico gihe cyose sinzi ntavuga ngo nta mategeko yari ahari, ariko canke ntibaravye kure kugira ngo bashobore gutegekanya ayo ma procedure ngene bizogenda. Nuvuga ngo byaje kuba muri Road harimo equipe 12, nuvuga ngo zine zose zabaye qualifié, zine zashitse muri demi finale. Ni equipe zose zifise ama equipe A muri Premier Division. Urunani, Dinamo, Remesha, Rezipo bose bafise ama equipe A muri Premier Division. Aho hose byari bizwi ko nuvuga ngo nizatsinda muri barrage zibiri za mbere zitegerezwa kuduga. Kandi barabona ko biranashoboka. Byanashoboka kuko ushaka kwibaza ko nubu nibaza ko boreka match zikaba ati Remesha itaduze cyangwa Rezipo yoduga, Rezipo itaduze Remesha yoduga cyane naho nyene harona probability nini mbere ko zoduga ari zimwe. Sinaza ko Kerne FC equipe yoshobora guhangara Remesha cyangwa Rezipo, sinaza ko Egrano ari yoyo, sinibaza ko ari ngani vuba ntayo ufise imbere ya Remesha ndetse n'umugwa wa Rezipo amabe. Rero ivyo byose yaje ko biba nuvuga ngo babizi muri FEBAP inkino ziraba, nuvuga ngo avaye ko demi finale zihera haraheze sinzi ko ari insomene cyangwa desomene, avaye ko zija kubera Igitega half desomene ndaza ko ari nka desomene, avaye ko zija kubera Igitega. Nuvuga ngo byose barabiretse imigwi itegura imigwi ya Gembo, nta ubizi ko imigwi yabibwiye mbwa nta ukwemeza ko imigwi yabibwiye, nubwo barabibwiwe Republique navyo yigeze imenya, Publique nigeze imenya. Hano bavuga ati abantu mape y'Igitega dutegereza kugenda, hari abantu abakinyi ba Remesha bari bashitse mu mutwe aravuga ati dutegereza kugenda, dutegerezwa turiko tugwana kugira ngo tuzoje gukina Premier Division. Umva ivyo byose byari ibintu bigize ivyo byose. Ikintu cyaje kuba gitangaza ni iki, nivuga ngo iryo tegeko ryaje kuba risohoka, urwandiko rwaje kuba rusohorwa na FEBAB. Nivuga ngo ujeje wa competition muri FEBAB ni Maître Ingénieur Aimable Nkurunziza, arbitre international de France mu Burundi. Niwe yasinye kuri urwo rwandiko. Urwandiko rwasohotse igenekerezo ryanje ukwezi kwa kabiri. Nivuga ngo uwo munsi nyene igenekerezo ryanje urwandiko rwabaye sinye. Niwo munsi ariko haraba demi finale mu ntara Gitega. Hari ku munsi wa gatandatu. Nivuga ngo buca haba finale. Nivuga ngo samedi finale yarabaye, za demi finale yarabaye,
samedi baca barasinya urwandiko ntawuzi amasaha ntawuzi ko barusinya avuga ko finali iba nta masaha bashira ntawuzi ko rwabaye sinye après yuko demi finali match ihera mugana dimanche baraza gukina iyo dimanche nyene nibuka ko Aimable niwe yavugije match yanyu niwe yavugije finali Aimable arbitre nimara kice yibaza gute ibyo byose yanje gushika hiyo amategeko ari uko bavuga iryo kete ryanditsemo ngo amategeko ya FIBA avuga ko nta migwi ibiri yemerewe kugira equipe nta mugwi umwe iwemerewe kugira equipe zibiri muri champion bacha bo milyo kandi ni logique ni ibintu logique mugabo nuko vyiyumvira bacha banatanga n'uburorero barekana ayandi mapeyi nuvuga ngo ari affilié muri FIBA nayo nyene amategeko ameze uko bashize ko muri iryo kete nyene bashize ko Federation mu Faransa Federation muri Maroc n'ahandi n'ibindi bihugu bitandukanye ntibuka neza mugabo ikibazo nico nyene kiyaje gute ivyo byose yenze gushika hiyo imigwi igitegura ikagenda jebo n'ikibazo n'ikintu kimba cyamubari cyane si kimwe imigwi bona nyene rabaje mugabo imigwi tuyihoze gato mugabo n'ikibazo cyajya baje nk'ubu mu mutwe yari afise ati tugomba tugire itizi z'ubugesera kugira ngo tuze guhambura zino barrage tuje muri Premier Division tuzovuge turakina muri Premier Division iyo yari avantage nziza hano acavuga ngo ntaco ngoremesha ko afise equipe ngo remesha izobaduza idugije benshi gishaka kuduza abakinyi barenga kuko bafise nabo nyine basanze bafise equipe A kandi iri complete bafise equipe A iri complete les iponi ko kuko nyene gishaka kuduza abakinyi barenga babiri n'ubwo baduza benshi ni babiri canke batatu maximum mumva hari abandi nabo bitazo bigikunda ko baja muri A cyane gose mumva bazoca kuguma hariya muri izi equipe zabo kandi no mu mutwe aramaze gushiramo ko bashaka kuduga muri A wopfa mubona uretse kuduga atavyo waruzi mugabo warutse kuzogenda mugabo bica bikwica bitegeza kwica mu mutwe naza ko ni kibazo gikomeye cyabaye kuri Febabu naza ko nta nubwo bari exprima ubwira ngo bavuge ibyo hari abagenzi barondeye witwa Aimable bavuga ngo imbere y'igenekerezo ya 20 bo kugenza 20 hazoba yantuze yatunwa ya partenariat ya Febabu ngo imbere yuko 20 igera azoba yadishiye ko turinde turabe ngira azotanga umuco ariko ibibazo ni byinshi hari turi tuba dusanga tuko turaza mu mwaka uheze umugwa wa umuntu Gitega Young Eagles warakinye VBA yego presque abakinyi bose barabakinyi baremesha B yego mugaje naje ko ndabibaza coach Eme niwe warumenyeza wa Young Eagles igitangura niwe twaje kwa tuvugana kuko Eme mu mwaka uheze yabonetse kuri bande touche y'imigwi 3 umugwa cyane gose kabisa Young Eagles yagiye kuri bande igitangura muri Fazari yose yari muri Young Eagles nibaza ko Fazari turacaje mu mugwi wa Tigers yego hama mu ma playoffs yari yasuye muri Remesha jaje ko ndayimubaza kandi akenshi biriya dukunze kwa tumubona muri Remesha abesha nibaza ko n'umuntu wa Remesha cyane naje ko ndayimubaza twaje kwa tugirana ikiganiro muri kiya gihe nabona ati gute byagenze gute muri saison imwe uboneke kuri bande touche y'imigwi 3 yaje kwa bisigura neza yambwiye ati Young Eagles ni equipe y'Igitega bararonse qualification ingene baja muri bazokina VBA bavuga ati twebwirira abakinyi bacu benshi bari Gitega kuzo zara ba deplacer kenshi aho kuri Gitega bazana biragoye bacha bavuga ati okay reka twebwe tubaha apeti bacu muri Remesha bakina muri equipe ya Remesha baze bakina muri Young Eagles bitwe ko bakina Young Eagles dansoka ntibizoza kwitwa ngo ni Remesha ngo Young Eagles yabaye Remesha ni equipe zifite amazina atandukanye n'uburongozi butandukanye umva kuva muri Young Eagles aja muri Tigers yamupropose ambwira ati turashaka dufashe phase de tour kunuku yari contre phase de tour gusa umva ngo bagiye mu playoffs Tigers ntiyashoboye kuja muri playoffs yacasura mu Remesha gufasha muri Remesha kuko naza ko n'umuntu wa Remesha cyane abenshi baramuzi no muri Remesha bamuzi muri Remesha rero ikibazo mu bana ndetse no mu bakuzi ikibazo rero cyari ni ukuvuga ngo muri assemblée générale ordinaire yaje kuba kwigenza ya 31 n'ukwezi kwa mbere icyo kazo bari bakivuganye kijanye n'imigwi ibiri muri ntuze imwe bavuze ati equipe ihinduye management ihinduye organisation ikitwa ukundi nyamba yitwa ukundi mugandi bazovuga ngo Remesha B ibyo byose nyaza ko ari ibintu tuzaturamenye buke bizozo byatangirwa umuco n'abasanzwe bari muri Febabu barongoye ama commission atandukanye ama competition n'ibindi ariko en conclusion nyaza ko ikibazo cyarabaye kandi kirababaje cyane kuri abajeri n'ibindi ya Remesha ndetse n'umugwarezi no musi ikibazo cyaramaze kuba hamaze kuba haba kumwe kigiye gutorerwa umuti kumva bizoca bigenda gute nivuga ngo
ubwo rwandiko ruravuga ko vyaheze nta baraje zizoba nuvuga ngo imigwi 12 yakinye VBL mwaka uheze nivye gukina ABL uyu mwaka nuvuga ngo kandi majambo na Aigle Noir zizobandanya muri ABL kandi mandi majambo inkino zaje kuba ziba za road to ABL ziba imfagusa uburyo bwashizwemo n'imigwi uburyo bwashizwemo na federation naza ko nyine ntibuze uburyo yashizemo uburyo bwinshi association ya basketball Bujumbura nyine yashizemo uburyo bwinshi imigwi yashizemo uburyo bwinshi abakinyi baragize amansema batabagira kugira ngo bongereze effort muri periode yo kwakina ama match atandukanye numva ivyo byose n'ibintu bibaye futi bibaye zero umva igisigaye no musabwa ati naza ko bariko baragira calendrier ya match ya championnat shasha igiye gutangwa mu kwezi kwa gatatu naza ko zari mu ntangihezo rya ndwi canke rya munani sinzi urumva harabaye ikibazo gikomeye eske umuntu aca yibaza ikibazo eske ko byose vyatanguriye muri Ligue B eske mu myaka iza tuzosubira kubona Ligue B izobandanya izogumiba kandi bazoba bavuga ati kuko nta Ligue B nta kuntu na kumwe naho go bagira ijya Ligue B niyo ngaha Bujumbura yabaye iyo ngaha Bujumbura muri Association de Basketball de Bujumbura nubwo ushaka kugira igihugu cyose ukagira Ligue B y'igihugu cyose ama intara zitanu ama association atanu agashimirwa hamwe nta na rimwe mu migwi ne yanyu ushobora kuburamo n'imiburiburi vyagoranye imigwi itatu ifise imigwi hano mu gisagara cya nta runani ushobora kuburamo nta remesha ushobora kuburamo nta rezipo ushobora kuburamo na Dinamo nta ushobora kuburamo n'imiburiburi itatu basi muri iyi nemvuze wumva hose bizogomeze ukazovuga ati Ligue B niyaba nizaze niyerezo ziri karifi nizaze niyerezo zo muri Road ABL zibi za mbere zine za mbere umva nibaza ko hari ikintu kimwe gishoboka turashobora kubona nivyo nko muri Ligue B yo ngaho Bujumbura tukabona Aigle Noir tukabona nakumugwa remesha umuguru nani umugwa Dinamo Rezipo yo ni igitego tukabona ko iyo nyaje ku bidomini bakavuga ati imigwi ibiri rero nije gukina Road ABL nimari yuko ariko izo bicira barashaka kuvuga ati ino migwi ko yabaye ya mbere reka tuyireke dukoresha indi kurikira dukurikiza nko mu rwa Borandasi nk'akarorero waje aho nayo ikibazo kizokiyabaye n'igiki nuvuga ngo n'ubunye umuntu yavuga ati reka basacu batora target ntamenwa y'inyuma niyo bonaza ko yari kujamwo na Dinamo kiya kibanza yatwaye naza ko yari kwikigwanira na target ijya Merpa mu bari kuvuga ati reka dutore target reka dutore Borandasi dufate izo zibi mugana aho nyene usanga nuvuga ngo bashizemo equipe zitabimerita ni juste ni plan B mugabo ntiziba zimerita mugabo urumva hari akanya kaba ko gutegura umugwi ntikibuza yuko abakinyi bari muri remesha bashobora kubagura muri target ntamero nk'akarorero bonaza ko ni ibintu byose bivana organisation mugabo bavuze ati barinze bashiraho amategeko ikintu ca mbere cishe ibi byose nuko amategeko atashizweho agenga competition Ligue B gitangura nimba ntiyashizeho neza ntiyizwe neza ni ibintu bagiye barahindagura kuri etape ni ikibazo cyo gutora navuga ngo ummerpa naco nyene si ikintu cyari cyavuzwe hapo mbega merpa azomutora gute naco cyaje kuba gitera impari nyinshi cyane kabisa bagiye barabora amategeko kuri etape bashitse umva ivyo nyine ntibishobora kumarisha ni muri institution nka FIBABU naza ko ntibyari kingende nuko espero yuko witwa Aimable azoza kwa agira ico abivuze ko uvuga ngo baze kuba haba umuco ku bibazo bitandukanye byaje kwa byibazwa n'abantu benshi abantu basanzwe bakunda basketball muri rusange nuko bakoresha indongozi hano duce tangiriza ikiganiro cy'uno munsi ndagushimiye reka nshimiye n'abari kwadukurikirana bose muri rusange twifurize kugira intango nziza y'indwi amagara amahoro ndetse amafaranga nibyo twifuriza nawe utama abakozi